Ndakubona nk'uburanga ubwiza n'akaranga rimwe na rimwe birancanga ibyawe nta nagatege nogira ko guhunga uhora umbona nk'umuganga umwizego wawe kugutunga gukundaye turi kumwe n'ama feelings ataco kugaya turi size nagatege namba ko kukuvanga turi twatunuma tusangiye amabanga nka twadushugwe dushuditse ahandi nkabona ubicuritse rimwe urabikomplika ako karamaze mani uwukura vy'umurazi ntabakura vy'igitsure ntasa n'umwe azisamaza wikoreye ntaguture uratsinda ishavu niyagwara uragenda umuvure hano kwisi nibwo buntu ngaho ntaco nakubwiye. Wagwan, bless the people out there. Mambo vipi. What's popping on, ladies and gentlemen? Good morning, good afternoon, good evening. Bivanye nawe uriko urakurikirana Kiwacu magazine uhereye. Yes, kuri uno munsi mundenda guhikaze mu kiganiro Kiwacu music cyo kuri uno munsi. Aho ngiye kuganira n'umusore ameze neza cyane gose. Umusore afise swagga za hatari. Of course, Banyita Jefferson Barge K the horse cyangwa bakanyita kagusa bikwiye. Behind the camera, behind it, bari mwe na wa musaza, bari mwe na wa mutipe, mite N GM dukore. Karibu sana. Yes, all right, abakunzi ba Kiwacu magazine kiganira Kiwacu music nkuko mubibona. Ndi kumwe n'umusore ngaha anye ewane. Ndi kumwe n'umusore iswaga nizo yaje yizaniye gusa. So nkundira ndakura munsi no ngenda guhikaze kuri Kiwacu magazine. Ndakura mukije cyane. Mambo poa sana bro. Meze fresh. Yego gusa urambeshe. Swaga ni nyinshi. Uhera ku mutwe gusa. Swaga beme, mugabo urambeshe. None ni ndakubwiye ko ndumusore. Tetere kubera ko ntambaye impeta. Nayisize muri douche nawe. Ariko muri jogere rumva umuntu wese abayemereye kukwita umusore. Ya. Yes, nuko kuri uno munsi rero ndashaka tuganire uno munsi ndashaka tuganire kuri carrière yiwe azwi ko carrière nyinshi ubwa mbere na mbere abakunzi ba Kiwacu magazine baripfuza kumenya tuko turaganira nande ku mazina witwa gute usanzwe ukora iki? Ku mazina abavyeyi banyise ni Lewis Nzambimana ko benshi babizi ariko bivanye n'ibikorwa nkora nkoresha izina rya Enly. Yes I. Hamandi umuririmbyi mon musicien, chanteur, compositeur, interprète aussi. Hamandi narakoze production ya audio kubabizi kandi n'ubu ndabikora rimwe na rimwe ariko cyane ubu ndi mu bintu by'amasanamu cyane muri film Indundi. Yego. Yes, nkuko muvyumva titre yiwe ni ndende cyane gose. Ni titre ndende sana. Waragiye muri production ya audio. Uraba muri production ya video. Uraba n'umuririmbyi kandi ivyo bintu bihendoringa gute? Ubikora gute? Ubikorera rimwe? Bigenda gute? Mu bisanzwe biba bigoye. Ikintu kimfasha jewe ni ikintu bita umunzani. Burya iyo umuntu afite umunzani arashobora gupima akwiye kuja ibiro bingana iki, akwiye kuja ibiro bingana iki, akwiye kuja ibiro bingana iki, usanga ibintu byose biriko biragenda neza muri make. Ni gari Henry yamenye yuko afite iyo mpano yo kuba yoshobora guproducing indirimbo. Ni gari yabyilashijemwo aravuga ati ndashobora kubikora as a professional. Yari inkuru ndende je nibuka ntangura kwiyumvira ko no kwiga production ngira hari muri 2011 ni kibazo twari tugiriraniye n'umuproducteur yari ko arakora ico gihe wenda naho ntomuvugira ngaha mugabo twagiraniye ikibazo gikomeye birashikara nkorera igikorwa mugabo ndumva ko hari ikibazo gihaze kinini cyane muri production amaye ndambwiye ati ibi bintu je ukuntu ndiko ndiyumva ibi bintu nuku rero wacanzana mwisi y'aba producteur ntari mu producteur agashaka kumbaza amaterme je natahura ndambwiye turabona irijwi ukuntu urumva havuye agashavu hava inzigo ndavuga nti guhera uyu munsi ndagiye nzosubira guhura n'uyu muntu nshobora kuronka ivyo ndamusigurira pana konja muri studio kuririmba nk'umuririmbyi gusa mugabo atanosyo muri bijya bintu ari karakora mfise naho vyavuye ngira hari nko muri 2011-12 gutyo gutyo barinjiye muri production uratangura gukora hama kubijanye n'amasanamu naho gukora ama video ku directing navyo bavyinjiyemo gute ni gute ide yaje uravuga uti production ya audio ndashobora kuyivamo nkaja muri video canke wavuze uti byose reka ndabijaniranye byose?
mu bisanzwe urabona audio iri kirazamwo abantu benshi kandi baciye ubwenge Yeah. bashobora gukora ibintu biri ku mwanya cyane gusumba Yes. ibyo twe twari ko turakora ico gihe Yeah. hamwe n'ibyo urumva je nari muri studio nari muri maison imwe na Jiga frère ndaraba ariko arakora nanje ndiko ndakora mugabo ni byiza ko tutaguma tugwanira ku ntebe imwe nk'umuproducteur ubundi ndavuga nti pourquoi pas umuntu atokwagura akarere nkagenda nkakora ibindi bintu ku buryo nzosanga iyi mezo inkeneye mu bundi buryo agakora audio je nkaja muri video ibintu bikagenda neza nisanga ni muri iyo nzira nafashe iyo ngingo gutyo. Yes. Urinje na muri video urakoze ama video ni nka yahe ma video novuga nk'akarorero uko abakozi ba Kiwacu magazine ngaha bakimara kumva umuproducteur bakimara kumva umuririmbyi bumvise umuririmbyi barashaka kumva ijwi ry'ibinge naririmba bumvise umuproducteur barashaka kumenya n'ikiye gikorwa yo barakoze ni byinshi ugiye ukavisita nka Zira Film Production hari ko ibikorwa byinshi yakoze canke ukaja kuri GN ya Sabasi ibikorwa byinshi biriko nije mba nagerageje gushira mutwe tubaraga hamwe n'abandi bafatanya bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza muri makendi ku ruhande cyane rwa cinema gusumba ama clip ya sawa hama tuje naho kuri carrière ya music kuririmba navyo gute kuririmba narabihagaritse warabihagaritse kubera ko ni vya bindi wari kurabaza uvuga uti mbega bigenda gute ushobora kujera ivyo bintu byose mu mwanya umwe gute no kuvuga ko ni wa munzani hariho kimwe gitegerezwa gusumvya ingufu ikindi kugira ngo ibintu bigende neza rero je music nari nayihagaritse ku kibazo kijanye no kuririmba nari nabihagaritse kugira ngo manze niteho ivyo bindi byose hama ibintu bigende neza ariko uyu mwanya biranyemerera neza ko ushobora gusubira kuririmba n'ivyo bikorwa ndiko ndabikora no kuvuga ko vuba bonye itega ndiko ndaza nateguye byinshi nibaza ko ukwezi ntashize ariko ukwezi kumwe kuzoba kugize umwaka wa 2025 sinzi ko ari mu ntango sinzi ko ari hagati sinzi ko ari mu mpera ariko uyu mwaka bategerezwa gusubira kumbona mu kazi amatwa dusumira hari ibikorwa byinshi ufise biri ugendana bitari hanze kandi bimeze neza biri well produced ibikorwa birahari niyo mpamvu navuze ko mu mwaka uza abanyitege umuhinga wo gusimba aritazura no kuvuga ko jewe naritazuye nabanje kurukira gatoya kugira ni nasimba nzoshobore gusimba hanini rero muri make ibikorwa birahari ntabwo ari urusaku ivyo ndabizi ko ndabikoreraho abantu babona baraza bagasanga ndi muri ibi kumburengira izo nkware nyene nizo zisha zitwara yo makuru sikaje kuyasanzaza yes muri make nuko yaga umuziki ni fight komeye cyane cyo kimwe n'izindi domaine zitandukanye ariko umuziki byo birazwi witeguriye gute gupambana no guhangana n'urundi rwaruka ruriko ruraza muri music turabona hariho basore bariko baraza neza cyane gose baririmba neza avec des videos zimeze neza cyane gose witeguriye gute gufightingana nabo jewe ntangura kuririmba imyaka ni myinshi sinzi ko wavyumvise nimba mvuze ngo 2010 11 no kuvuga ko ndafise histoire muri inkuru iri nyuma yanje igendera muri background no kuvuga ko ikintu cyatumye ishobora kuresista guhagarara muri bino bintu ni kubera ko nabonye abantu benshi bantera indege bambwira bati bamuhungu rero wewe komereza ngaho no kuvuga ko abo mbere nibo batumye ngomba kugaruka no muri ibi bintu kuko nagiye ahantu mbona umengo narabahemukiye ikibazo cawe cabaza giti uyiteguye gukora ibinganiki suko none aho nananiriwe muri iyo myaka ndahaze no kuvuga ko nditeguye naho nto bivugira ngaha buriya ibikorwa ni nk'urukundo urukundo ntiruvugwa rurakogwa rero nakazi iyo ushaka kuzana amajambo menshi kenshi birapfa nibandindire gatoya bazobonera kuri tele jeje niteguye ni bon yes wilansa mu muziki abakunzi ba Kiwacu magazine bumvise ngina karavuga urumva neza yuko ari strong kandi ari confident nakazi agiye kuba yokora shaka gatoya tugesho kwanza kidogo tujya gasho kidogo kuko uvuze umuririmbyi bumvise umuririmbyi kumena kubarira baritega ijwi baritega kumva wikora mu gahogo bakumva bati uyu mu Enly agiye kubuza agiye gusubira kwibyukiranya kandi muri music gute ijwi giwe
Yes, I. ndakubona nk'uburanga ubwiza n'akaranga rimwe na rimwe birancanga ibyawe nta n'agatege nugira ko guhunga uhora umbona nk'umuganga umwizego wawe kugutunga gukunda turi kumwe n'ama feelings ataco kugaya turi size Yes, I. n'agatege namba ko kukuvanga turi twatunuma dusangiye amabanga nka twadushugwe dushuditse ahandi nkabo nubicuritse rimwe urabikomplika komplika ako I. karamaze mani Yes, sinibaze yuko abakunzi ba Kiwacu magazine boba inyota kukumva yoba yaheze. Nibaze yuko maybe urashobora kuduha n'akandi kantu kidogo tu. uwo kura vy'umurazi ntabakura vy'igitsure ntasa n'umwe azisamaza wikoreye ntaguture uratsinda ishavu niyagwara uragenda umuvure hano kwisi nibwo buntu ngaho ntaco nakubwiye. Yes. Yes, nuko uyu niwe Enly agiye kuza vuba cyane, comeback yiwe muyitegurire, murumva yuko ibikorwa birahari, kuko biriho kandi bimeze neza. Yeah. Agiye kuba azobashikiriza. Yes, ku mbuga zawe ukoresha bimeze gute? Imbuga zawe ukoresha zigiye kuza ari nshasha zose mu myaka mike yakahise nibaza ko ari naco kintu cyo bacaranciye intege gatoya. Abari hafi yanje ivyo barabizi barabibonye naribwa urubuga rugira rimwe n'ugwa team nahora nkorera Voice of Nega team narimo hama ibikorwa bica bisa n'ibigiye kwicara no kuvuga ko Enly aje uyu munsi nirizina gusa ariko aje nka mushasha imbuga zizoba nishasha nshasha byose bizoba ari bishasha naho urumva yuko uri ready uri tayari kubimanaginga aske ikosa ryabaye litazongera kuba nje gukora kandi bizogenda neza ntibagira ubwoba abafana kweri ntibagira ubwoba abafana ntibagira ubwoba ya yes I thank you so much dusa n'abasozera ndashaka kumbarire Enly niyihe defo imwe gusa yiziko mu biki mu buzima bwiye bwa misi yose sinzi gutamba kweri sinzi gutamba yego kweri ariko nzobimenya byose biri muri uyu mukino no kuvuga ko uyu muntu amaze gufata engagement ari yangaje nyene akavuga ati ibintu byose bitegeza gucamo ariko ico mvuze iki abantu bari ruhande yanje banyegereye barakizi cyane ya yes nuko mu gusozera ndashaka kubwira akajambo kamwe kanyuma abakunzi ba Kiwacu magazine kiganira Kiwacu music. Bon ubwa mbere no bahamagarira gukurikira cyane uru rubuga mushirako ibintu byanyu kubera ko biba byabavunye kandi muri ko murondera iterambere muri rusange apana giwanyu gusa n'ijyabandi no kuvuga guys nukuri mudashigikiye aba bantu najewe muzoba muntenguje cyane nk'abafana banje nukuri mubakurikirane ico ni ikintu cyambere hama ikindi no basaba nukunyitegurira vuba ndiko ndaza nibaza ko bitazofata umwanya muremure 2025 ramuce mutangura kunyishuza ababishoboye hama nibaza ko ibintu bizogenda neza imbuga nzobabwira aho muzozisanga vuba cyane kugira ngo ibintu bigende neza. Asante sana. Yes ndagushimire cyane Enly. Asante sana pia. Thank you so much. Yes nuko twari kumwe na Enly umva neza yuko agiye kuzana comeback yiwe una yuko akubarira ati ibikorwa ndabifise ni byinshi kandi bimeze neza mugume muri tayari mugume muri ready umwanya n'umwanya ndababwira aho muzogenda mubisanga imbuga zanje nzogaruka ari zishasha naragize ikibazo imbuga ziribwa murumva yuko ari tayari ari confident muri music ya +257 get ready rero kuri no musore ibintu bizogenda neza cyane gose. Yes ndabashimira cyane kwa mwafashe umwanya murakurikirana Kiwacu music yo kuri no munsi je banyita Jefferson Barge K the horse cyangwa bakanyitaga gusa bikwiye behind the camera kwa kundi bari na wa mutipe bari na wa musaza mwite N G M dukore ciao hasta la vista ndabakunda cyane.